gato nziza cyane uyikora ni umuhangange niwe muyerekane bamwita Kijaja niwe akora amagato meza cyane kandi akaba ari umukunzi w'abantu muri Flavor abantu b'abaririmbyi abantu b'abakinyi ba sinema bakora ibintu bitandukanye mu bijanye n'ibi nyine bya by'ubustar baze bamwegera umutipe arakunda kubafasha abantu bose nk'ubu gato urabona ko ingana iyi ni interano yatereye umugwi G-Fice kugira ngo tuze tunizegwe tumirego neza cooking video rero kuba dashobora gusobanukirwa impamvu iyi gato yanditse ko ngo iyi gato yanditse ko ngo Mierve G-Fice araba abibaje ngo G-Fice ni giki cengira ko ndayipresenta G-Fice ni company y'umugwi wanje G-Fice production ihurikiyemo ibintu byanje byose nkora izi ndome zine zipresenta ibintu byanje nkora G presenta gospel gusa ndi muri ibyo gospel hanyuma F presenta filme hanyuma I presenta ice cream akazi kanje nkora hanyuma C presenta comedy gusa ndi mu comedy byose ndabikora rero tumare yitwa G-Fice production kuno musi rero twaramutse bifatanya n'abantu dukorana muri G-Fice production mu bijanye no gukina amasinema kuno musi nibo bagira bakwe yuko dusangira ngo twipfuzanye umwaka mushasha nkuko nzobandanya hagira n'umusi mukuru abakozi dukorana abamfasha gukora ama ice cream abo dukorana muri gospel ibintu bya gutyo bose tuzoshobora gusangira burya kuko umwaka uheze si ikintu coroshe rero abamubona abantu sange dufashanya muri G-Fice dusange dufashanya muri cinema injyajya seri ukina ababeshi murababona murasange mubazi muri yo seri nuko bini madamu nawe nyine n'umukinyi abantu benshi bakunze no muri ari muri injyajya seri mu byadukuranije ngaha ni ibyo nshye tuba mubona tugira tugigato ni anniversaire y'igihe G-Fice imaze imyaka 2 ikora G-Fice production imaze imyaka 2 ikora rero turi mu buryo bwo kugira anniversaire kuri imyaka tumaze no kwifuzanya umwaka n'abakinyi banje rero ngira natse ino uje kendirimba mbe turirimba ngo joyeux anniversaire turirimba ngo turirimba musi mukuru mwiza kiradodo umwaka mwiza wa G-Fice Yamaramo murepete ne murarimba n'inchana murarimba umunsi mukuru mwiza cyangwa umwaka mwiza umwaka mwiza reka ngire turabe reka oya ntabyakata kire kibanza urepete G-Fice G-Fice kata keke oya sije kukata keke twikatikire G-Fice nakamwiza G-Fice nakamwiza okay reka retigi reka ducane rero ce turirimba G-Fice Cha mutagira ngo muranca ahantu ku nzira mu gisagara ntihaba Dani nakamwiza G-Fice nakamwiza G-Fice nakamwiza G-Fice selagisheni nakamwiza G-Fice isabukuru nziza isabukuru nziza isabukuru nziza G-Fice production isabukuru nziza Dalton tuna compositeur kabisa le sponsor ya sponsor ya Kijaja gato Kijaja patisserie Kijaja patisserie from Kamenge from business house from a business house à côté
À côté de Miracuro FC. ndahibagiye bayita ngo bayita ngo Mercado. Kamenge business. oya hagiye bamwe bamenyere bayita Termini. from business house from akote icyongereza ibyinshi nzabikorera Subira kandi Akarondera mvuze ku muhabyara. kandi usanga pesa mu Iryo jambo siryo. Bishe bihiye. bakupati Sio sababu kisha mami, mikojenga kwa na mvua kwa nyawe.